suzuma impwemu iri inyuma. Suzuma impwemu iri hehe? Kubera iki inyuma? Kuko inyuma ntihashoka haboneka. Examine l'esprit qui est derrière. Banenana bankana cyane n'abayuda. Abigishwa biwe Yakobo na Yohana babibonye baramubaza bati, mwami ugomba ko tubarira umuriro ngo utibuke uve mu ijuru? Abo ni bande babivuze? Abigishwa bari hafi ya Yesu, Yakobo nande na Yohana. Babonye hari ababankiye kurengana i Samariya, bankira mukuru wabo, maître umwami wabo, bahindukiriye Yesu bavugira rimwe. Abo bahungu, abo bagabo, sinzi ko abagabo cyangwa abahungu, Bibiri tubwira ngo babita ngo abana b'inkuba. Abana b'inkuba, les fils du tonnerre. Bari abantu buzuye inkomezi, barumva yuko n'ijuru borimanura. Umviriza ibyabaye. Baca babwira Yesu ngo ugomba tubarire umuriro ngo utibuke uve mu ijuru ubayigize nk'uko Eliya yakoze. Umviriza. Jacques et Jean dirent, Seigneur, veux-tu que nous disons au feu de descendre du ciel et de les consumer? Uratwemereye tubwire gusa twebwe turazi ico tuvuga, turamanura umuriro. Eliya yarabikoze, natwe turashobora kumanura umuriro ukabarigita. Abantu bose bakwangiye kurengana. Yesu yababwiye gute? Maze arahindukira arabakankamira. Aterega nimuze umutima wanyu ukusa. Mu Gifaransa hari ahantu havuga neza cyane. Il se tourna vers eux et leur reprit sévèrement en disant, mwumvirize, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Ntimuzi impwemu yihe iri kwirabakoresha. Ngaha hari ijambo. Aba bakozi b'Imana Yakobo na Yohana barumva ko bafise ububasha n'ubushobozi bwo kumanura iki? Umuriro. Ariko umuriro wo gukora iki? Wo gutikiza abasamariya bose. Kubera iki? Kuko barasuzuguye umwami wacu. Ntibazi ko tufise ubushobozi, turi powerful, dufise onction. Ngaha aho Yesu ahindukira akababwira ngo hari impwemu iri inyuma iri kwirabakoresha. Iyo bamwomenye impwemu iri kwirabakoresha inyuma, si impwemu iva ku Mana, ni impwemu jewe sinazanywe no kwica, nazanywe no gukiza. Iyo mpwemu iri inyuma igomba kwica, ariko impwemu jewe nazanywe ni impwemu w'Imana itanga ubugingo. Niyihe mpwemu yari kwirakoresha abahungu? Hari impwemu yuko ishavu n'umuriro uturira. Hari abenshi basambuye ingo zabo kubera impwemu y'ishavu. Agize ibi, nanje ndamwereka yuko iwacu dufise iyo tuva. Impwemu y'ishavu. Impwemu y'ishavu irisha ibikorwa by'Imana. Impwemu y'ishavu iratandukanije imiryango, kandi ukumva umenga uri kuharanira agateka kawe. Aba bantu babivuze uko umenga bariko bakorera igikorwa c'Imana. Eliya yarabikoze, natwe mu isezerano rishasha turafise ububasha bwo kurikora. Ariko ntibamenya yuko umutima w'Imana atari uwo kwica, ari uwo gukiza. Hari abantu bavuga bagasunikwa, ibintu bigasunikwa n'ishavu. Impwemu y'ishavu, icyo gihe agakora ibintu mu nyuma akagaruka akiyumvira ati, ariko ni jewe nisamburiye ko. Ibi bintu nabivugiye iki? Iki kintu nagikoreye iki? Nasunitswe n'impwemu y'ishavu. Impwemu y'ishavu ntiyubaka, irasambura. Turasenga uno munsi impwemu y'ishavu ive mu bana b'Imana. Kuko ntiyubaka, irasambura. Hari umuntu akabika ishavu, agasura akabibika. Ivyo rero umunsi bizobomoka, bizosambura byinshi, nawe nyene bitamusize.
aba bantu byitwa ko ariko bakorera Imana, ariko Yesu yabatahuje yuko hari impwemu itariyo iri inyuma. Hari kandi icyo mbona muri aba bantu, hari impwemu y'ukwishira hejuru, l'orgueil, ubwibone. Yesu duhurusha gusa, vuga rimwe turakwereka ibyo dukora, turazi, mbega n'ibintu mwere batwita turabana biki b'inkuba, dufise ubushobozi, turi powerful. Hari abantu byitwa yuko ariko banezerwa ubushobozi bw'Imana, ariko iyo biyumvira mu bushobozi bw'Imana bagasanga bariko bakoreshwa n'impwemu yo kwishira hejuru, agaciriza abandi, akabereka ko ataco bamaze. Umwana w'umuntu gusa atari uko yagira ubuntu n'Imana gusa akamenya Imana, akabaho yahawe ubugingo budashira, ariko umuntu ngo ni iki? N'umuntu yagiriwe gusa. Hari igihe abantu uko bagenda bamenya Imana bashobora cyane no gushika ku rugezo rwo gukoreshwa n'impwemu y'iki? Y'ubwibone. Iyo mpwemu y'ubwibone igatuma ata kintu na kimwe bashobora kwakira kibabuza ibyo bo bashaka. Yabona ikintu kimuhagaritse ibyo yashaka gukora cyangwa yashaka kuja, akabona ko ari Satani, namenye nuko n'Imana ishobora gukoresha abantu kugira ngo iguhagarike mu nzira itariyo. Ukabyibagira, ugacutangwa guhagarara ngo mu izina ry'ubushobozi n'amavuta wasizwe, ugaca uduga hejuru, ugakoreshwa ahubwo ukaba igikoresho cyiza cyane cy'umugwanizi. Naho nyine narabonye ibikorwa byari byiza byasambuwe n'impwemu y'ubwibone yari inyuma y'abari bitwa ko bariko bakorera Imana. Shenge, turakeneye kuba maso tugasuzuma, turaza kumenya ingene dushobora gusuzuma, kuko aba n'abakozi b'Imana bagendanye n'Imana, barumva ko bafise ubushobozi, ariko ubwo bushobozi ntibatahura ko Satani agomba kubukoresha gusambura, gukora ibinyuranye n'ivy'Imana yagomba. Hari impwemu rero ishobora kwiyumanganya, yari impwemu ishobora kwigira icitari, ikinyegeza, hanyuma ukazosanga yasambuye amaorganisation, yasambuye amashirahamwe cyangwa amashengero, yasambuye imiryango, yasambuye abantu bumvikana, abantu bari bashize hamwe batandukana kubera iki? Agiye kuja hejuru. Nimba agiye kuja hejuru, jewe kubera iki cyoteje mboneka? Impwemu y'ubwibone igatangura gusambura abantu. Jalousie, ishari risambura abantu bariko barubaka ikintu ciza. Ndasaba ngo iki kintu tukivuganeko, hama niwumva ari amina uze kuvuga uti amina. Turanse impwemu y'ubwibone na jalousie mu izina rya Yesu. Nuvumenga abavyemera ni bake. Iki kintu dukwiye kukigwanya mu gusuzuma impwemu iyi. Mwumvise n'abagendanye na Yesu, reka tubabwire n'abantu, ariko imbere y'uko ndababwira abo, umvirize, bashaka kumanura iki? Bavuze ngo bashaka kumanura iki? Umuriro. Nagomba ndababwire ubwoko bubiri bw'imiriro, hama muraca mubona umuriro bashaka kumanura uwo ari wo. Umuriro wa mbere tubona muri Bibiliya, c'est le feu destructeur, umuriro usambura, umuriro ucurubanza. Ivyo turayibona Eliya, murandika Abami ba kabiri igice cya mbere umurongo w'10-12. Eliya manura umuriro w'abari baje kumufata, aravuga ngo umuriro ubatikize, uramanuka urabasambura. Umuriro wa mbere ni ubwoko bw'umuriro uza gusambura. Umuriro uza gusambura ni umuriro w'urubanza. Hari umunsi Imana yabitse umuriro w'urubanza, kandi umunsi tutazi Imana izoca urubanza, izosambura ibyari binyegeje no mu bantu. Hari umuriro uzoza, hari umuriro naho benshi babyirengagiza. Umuriro uzoza, uwo muriro ni uca urubanza, ni umuriro uturira. Ikibabaje, wopfa umuturirwa n'ikara cyangwa umuriro wo ku ziko, aho kuzoturirwa n'umuriro w'ibihe bidashira. Utavuga ngo mbabarira, utavuga ngo harageze. Umuriro wa mbere ni ubwoko bw'umuriro usambura.
ariko kandi ndababwira uwundi muriro wa kabiri. Umuriro wa kabiri ni le feu vivifiant, umuriro uzana ubuzima. Haleluya. Tubona kuri Pentecote. Haleluya. Yesu arababwira ngo nimurindire, nimwihute kugenda, reka kujya kuvuga ubutumwa, mubanze murindire isezerano rya data, uwo azobarungikira ubushobozi. Uwo munsi babonye ubushobozi mu mbeya z'umuriro zari zaka hejuru yabo, ntizari zije kubica, ahubwo umwe wese yuzuye ubushobozi buhindura. Haleluya. Turakeneye uwo muriro wa mpwemu w'Imana, nudusambura, nutwica, ariko usubizamo ubuzima ahatakaje ubuzima. Mbwira mugenzi wawe, ndakwipfuriza uwo muriro. Ndakwipfuriza uwo muriro. Uwo muriro ugihe wamanuka kuri Pentecote, abantu barahagurutse, abari bafise ubwoba barahagurutse, batangura gushinga intahe, bavuga ngo Yesu umwe mwica niwe yaduhagaritse hano. Uwo muriro ni wari ukibagumiza hamwe. Uwo muriro wari wuzuyemo ubushobozi, ariko kandi n'urukundo, kuko bamwe barahamwe ntibihora. Wari umuriro wuzuye mu rukundo, umuriro utanga ubuzima, ariko ubushobozi bw'Imana bwagaragaye muri ubwo buzima bw'abo bantu. N'uyihe muriro we wifuza? N'uyihe muriro urondera? Aba Yesu arabakosora, Yakobo na Yohana arabakosora, arababwira ati mwihenze, mushaka kumanura umuriro wa mbere, ariko umuriro wa mbere sibe nkiriko ndakorerako, ndiko nkorera ku muriro wa kabiri, umuriro w'ubushobozi muhira uhindura, umuriro utanga ubuzima. Mu ngo zacu kurayo umuriro wa mbere, shiramo umuriro wa kabiri, umuriro utanga ubugingo. Haleluya. Mu migenderanire mufitaniye n'abantu, reka kuvuga ucira umuriro. Hari uvuga, iyo avuze akavuga ngo uyu muntu yavuze iminsi yose acira iki? N'umuriro ukiza. Abantu bose bakamuhunga, akamenga nta hantu na hamwe yo kwicara, kuko iyo wicaranye n'umuntu agusukamo imiriro, ukazosanga muri iyo miriro harimo ibintu bikwica, bigushira hasi, wigucira imanza gusa, aho kuguhagurutsa, aho kukubwira ko hakiri ibyizigiro kandi ko bishoboka muri Kristo Yesu. Ndabipfuriza kunyoterwa no kurondera uwo muriro wa kabiri, umuriro utangwa na mpwemu w'Imana. Haleluya. Suzuma, quel esprit t'anime? Nihe mpwemu iri kwiragusunika? Nihe mpwemu iri kwirakurongora? Mu byo uhora uvuga, mu byo uhora ukora, nihe mpwemu iri inyuma? Kuko uko biri kose hama hari impwemu inyuma. Swat ni mpwemu nziza, canke ni mpwemu mbi, canke ni kameremere kawe. Ibi byose birashika. Nimundabire muri Matayo igice cya 16 umurongo wa 15. Mumvirize kuva ku murongo wa 15 uja kuri 23. Arababaza ati ariko mweho mugira ngo ndinde? Yesu abaza abigishwa biwe ati mbega mwebwe mwibaza ngo ndinde? Simoni Petero aramwishura ati uri Kristo umwana w'Imana nzima. Ya. Urinde? Yesu arabaza ati mubaza ngo ndinde jewe? Uwo mwanya habaye agaceri kadasanzwe, ariko umwe arahaguruka yitwa Simoni Petero ati uri Kristo umwana w'Imana nzima. Umvirize icyo Yesu yaciye avuga. Yesu aramwishura ati uri umuhigwe Simoni mwene Yona. Ni nkuko yabamubwiye bati ni gitangaza, wahishuriwe. Ndayivuze mu rundi rurimi, felicitation. Mu bandi bose ni wewe wamenye uwo ndiwe. Cyakiri muracumva? Petero aranezerewe. Ndiko namubona yicaye mu bandi, baheje kumubwira ati uri umuhigwe Simoni Petero. Bandanya, mwene Yona. Ngugize iki? Kuko atawe inyama n'amaraso yabiguhishuriye. Ibintu uvuze ntawe inyama n'amaraso yabiguhishuriye, ariko ni data wo mwijuru. Ariko ni data wo mwijuru. Nanje ndakubwira yuko uri Petero. Acaramubwira ivy'Imana izomukoresha. Amen. Ndiko ndabona Petero yicaye ariko araba abandi bigishwa.
yesu nawe ati uri umuhigwe. Petero nawe ati ntibisanzwe n'ukuri ibisanzwe. Ariko hari icyo byamusizemo bisanzwe. Mugabo akaraba abandi akavuga ati barambogesha tewe mfise amarevelation. Hari abantu hagati yacu bavuga ngo ngujya ngo ina revelation, yavyumva agacavuga ati oya nibisanzwe n'ubuntu nama nagiriwe gusa, ariko agaca kagenderako. Uri umuhigwe Simoni Petero, kuko ata muntu w'inyama n'amaraso yagize iki atari data. Umviriza, reka dusimbe gato usome ku murongo wa 23. Bandanya kugira sinde baciremo. Yesu aramwishura ati naje ndakubwira yuko uri Petero, kandi kuri urwo rutare zokubaka k'ishengero ryanje, kandi amarembo y'ikuzimu ntazorishobora. Azokubaka. Bandanya. Nzoguha imfunguzo z'ubwami bwo mu ijuru, kandi ico uzobohora mu isi. Iyo bavuze imfunguzo ni autorité, sivyo? Hari umukozi muhira twara dusengana, mu mwanya wo gusenga atubwira ngo jewe ntarakizwa, nahora ngenda mu rusengero, hariya mu rusengero n'abahungu tungana twari dufise ingene twakora ibintu. Ati mwabikora gute? Twahengera abajanye amashikano abo bose bahejeje gutanga amashikano, natwe tukaca duhagurukira rimwe hari inyuma. Turatugenda buke buke, twaba dufise imfunguruzo nyinshi ngaha, turatugenda turazijegeza. Bisigura iki? Fise urufunguruzo rw'ibutike, fise urufunguruzo rw'ikinga, rw'imoto. Ico gihe yambwiye ikinga. Fise urufunguruzo rw'imari. Izo mfunguruzo zose nizitagikora zaba ziraha. Agaca akazijegeza ngo abigeme rero bakaca batubona, kandi babonye izo mfunguruzo babona ko dufise imari. Inyuma y'imisa twahagarara ahantu, uwo dushaka wese twaramuvugisha ko yamaze kubona yuko dufise. Mbariza mugenzi ati ushobora kuba ufise imfunguruzo zidakora. Ivyo birabaho. Zaguye ingese zitagikora. Ugumujegeza gusa ujegeza, daimoni araraba akavuga ati izo ntizigikora. Petero bamubwiye ngo nzoguha iki? Imfunguruzo. Ico uzokugura kizobacuga, ico uzokugura kizoba. Bandanya. Nzoguha imfunguruzo z'ubwami bwo mu ijuru, kandi ico uzoboha ku isi kizoba kiboshwe mu ijuru, n'ico uzobohora mu isi kizoba kibohowe mu ijuru. Agumara aba bagenzi we, mbega baravyumva, barumva ibyo ariko aravuga kuri jewe. maze yihanikiriza abigishwa ngo ntihagire umuntu babwira ko ari we Kristo. Bandanya gushika kuri 23. Kuva ubwo Yesu atangura gusurira abigishwa biwe ko akwiye kuzoja i Yerusalemu no kuzobabazwa. Yesu atangura guhishurira abigishwa biwe bari kumwe muri urwo rugendo ibizomushikako. Kazobabazwa uburyo bwinshi, ababazwa n'abashingantahe, abaherezi bakuru n'abanyabwenge b'ivyanditswe, no kuzokwicwa no kuzozugwa ku munsi ugira gatatu. Yesu arabahishuriye uwo mwanya nyene, ariciye abahishurira umugambi uhari yuko azogera igihe agapfa. 22. 22. Petero aramwihererana. Umviriza, wa muntu amaze kubona ko afise power, authority, aca afata Yesu, niko na image, afata Yesu ngo aramwihereranya, amukura mu bandi. Tubonane. Akandi murakazi. Tubonane. Hari abantu bambwiye ngo hari abantu bari kubabiri mu muduga, bagera ahantu umwe arahagarika umuduga abwira uwundi ngo tubonane. Bari babiri mu muduga,
baca barasohoka umuduga, baca baja hanze, babanza kubonana. Nakuze mbona abavyeyi abaje kubaramutsa, twaba turi mu nzu, ukaza urumva tubonane, bose bagaca basohoka. Yesu, iyo image niyo nabonye Petero akoze. Hamagara Yesu ati tubonane. Baca baragenda. Umviriza ico Petero yabwiye Yesu. atangura kumwamira ati, Atangura kugira iki? Kumwamira. Iyumvire ariko agira iki? Ntariko aranamubaza ariko agira iki? Kumwamira. Sinzi ko mucumva ico kintu. Avuga ati ceceka ntusuzwe no kuvuga ivyo bintu. Ivyo bintu vundurukanye he ivyo bintu. Nta soni. Mugabo yabanje kumwihereranya, ivyo bintu bivundurukanye. Ntusubire kuvuga yuko unapfa. Aramwihereranya, amubwira ati ntibikabe mwami wanje, ntibizokubeko namba gato. Mbega ivyo bintu yaravuze byari bishigikiwe n'ijambo ry'Imana. Mbega ntiyarabizi yuko yazanywe no gucungura bari mu isi? Yarasuniswe n'impwemu y'Imana canke nuko yarahejeje kubona yuko uno munsi afise iki? Ndafise ijambo ndakubwira. Kumura abandi bose ntibabonye, jewe ivyo nabonye n'ivyo numvise. Ko mufise ifunguruzo ingo tubonane, ndakwihanije ntisubire kuvuga ivyo bintu. Umurongo wa 23 niwo ndashaka. ahindukirira Petero ati, Yesu ahindukirira Petero ati, herera inyuma yanje Satani, uri kinsitaza, kuko ivy'Imana atari vyo ubabaye, ubabaye iki? ubabaye ivy'abantu. Iyo uri Petero wowe uca wumva gute? Uca wumva gute? Mu mwanya uheze yavuze ingene dumuhigwe ijuru yampishuriye ibintu bidasanzwe. Aca arambwira ingene agiye kubaka ishengero kandi ndabifisemo uruhara. Aca asubira nambwira ingene ngiye kuma imfunguruzo. Arahindagurika. None uyu mwanya nyise nde? None Yesu yari yise Petero Satani. Ryajambo muyibuke, ryajambo yabwira Yakobo na Yohana. Yababwiye ngo vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Ntimuzi impwemu yihiri kwirabakoresha. No muri no mwanya nyene Yesu yaraheje kubona iyi mpwemu iri kwikoresha nde? Petero. Ni impwemu itashaka yuko Yesu ashika ku musaraba. Ni impwemu yifuza yuko abari mu isi baherera ngaho nyene akwepe abivemwo. Urafise n'ubushobozi bashobora kubakwepa cyangwa ukabahonya bose, ariko ivyo bintu ntuvyemere kugenda gumani kubusa ku musaraba. None ko yarazi ivyanditswe kwereka yamubuza kuja ku musaraba. Ntimwumva ko hari impwemu yari kwirakoresha inde? Petero. Munyumvirize. Ushobora kubura umukozi w'Imana, wasizwe, wahawe n'imfunguruzo, ariko utabaye maso, umwanya umwe urashobora gukoreshwa na mpwemu w'Imana, ariko utabaye maso uyundi mwanya ugakoreshwa na Satani. Bigenda gute? Nta n'umunsi warenganya batubwiye ngo uwo mwanya baca barabandanya. Ahejeje kuvugishwa na mpwemu, muga mu kanya gato mpwemu w'Imana siwe ariko aramukoresha, ariko akokoreshwa na mpwemu mbi. Nukuvuga ngo umuntu ashobora kuba ari umuntu w'Imana, ashobora kuba akijijwe, mugabo turahamagarirwa turaza kubona ibidufasha gusuzuma kugira ngo tumenye impwemu ishobora kuba iri kuradukoresha cyangwa ishaka kudukoresha. Kuko hari intambara zibiri. Hari impwemu w'Imana, hakaba hari n'impwemu mbi. Byose biriko bishaka kurondera umuntu. Ivyiyumviro byacu bitegwa n'amadayimoni, ariko kandi tukumva n'ijwi rya mpwemu w'Imana ritubwira. Umuntu ari hagati ntazi neza icyo afata n'icareka. Ivyiyumviro biko birasirikira ngaha ni miliyaridi z'ivyiyumviro. Bimwe ni vyiza, ibindi ni bibi. Hari abava ngaha bavuga ngo arambona. Ndakubaza, iyo ni mpwemu yihe?
hari n'abandi bava ngaha bavuga ngo ni ukuri uyu muntu ndakeneye kumusengera. Iyo ni mpwemu yihe? Suzuma. Dutegwa n'impwemu zitandukanye, ariko turakeneye gusuzuma impwemu iri inyuma y'iciyumviro dufise n'icyo turiko turakora cyose. Niwabona ko ari impwemu mbi iri kwiradomina, icyo ukora ni giki? Yifate, uyankire, uyibwire uti mu izina rya Yesu, hama wumvire impwemu w'Imana. Haleluya. Hari umupasitori yantwengeje ariko arasenga, harageze ahantu aravuga ngo aho yasenga amasengesho ari i Buraya mu mazungu. Arise mu bazungu yaravuze ngo mu izina rya Yesu ndafashe iyo daimoni, ndayivunaguye amagufa, ndahijije, ndayishize hasi, ndayimenye umutwe, ndafashe, ndatandukanije umubiri wose wayo, ndayisanganguye, ndafashe imbugita, ndakase mu nda. Abazungu bariko barumviriza bavuga ati karabaye noneho. Ya mpwemu y'ubwicanyi ayizanye. Bega amagufa ya mpwemu mbi y'amadayimoni urayafise? Urashobora kuyabona? Ngo ndayafashe amagufa yayo, ndayavunaguye. Icyo dukora twirukana impwemu mbi mu izina, ntacu ugwana n'amagufa yayo. Utaburinda yayo bigenze gute? N'abazungu barakanuye, nanjye ndabereka yuko by'ukuri mvise ubushobozi bwo gutabagura dayimoni, ariko ko ari kutamenya. Haleluya. Icyo niko ndababwira ngaha ni iki muriko murabona, ibyiyumviro birategwa cyane. Dufise gutegwa n'impwemu mbi ikaza yishushanya n'impwemu y'Imana. Mu kanya gato twari ko dukoreshwa n'Imana, ariko suzuma iyi mpwemu iri kwiransunika ivuye kuki? Mbega ihwanye n'icyo Imana ivuga? Mbega n'igiki nipfuza inyuma? Nipfuza ko jewe menyekana, mboneka, ko badasubira kunsuzugura. Hari abantu bakorera Imana bavuga ngo agasuzuguro kamveko, Imana izimpezagire, agasuzuguro kamveko. Motivation ni iyihe? Aritanga ijoro n'umutaga kugira ngo akorere Imana, nayo ikigira iki? Imukure kwiki? Niyateba naho uwo muntu ari motive n'ivyo bizogenda gute? Ko Yesu yatwemereye ngo nimba barampamye namwe, nukuvuga ngo afise yindi conception na motivation itariyo. Rero gusuzuma igituma turakoresha ivyo turakoreshwa. Haleluya. Muntu w'Imana, mukozi w'Imana, wumvise ko mu kanya gato utabaye maso bya bindi wakoreshwa, suzuma. Ntuwabe wibwira ngo ico nzi n'ico mfise n'ivyo nizera, ico mvuze cose kiba kwa kundi. Oya. Urashobora kuba n'igikoresho utabaye maso ca Satani. Umviriza umurongo wa nyuma. Uvuga gute? Acte 16, ivyakozwe n'intumwa 16. Umurongo wa 16 wa 23. Iyi murayizi inkuru. Muganda yicako kanya gato. Bukeye tugiye aho basengera. Aha Paulo yaramaze iminsi bari kumwe nabo bakora igikorwa cy'Imana, bagenda baravuga ubutumwa. Sivyo? Bariko baravuga ubutumwa. Hariho umukobwa yabakwirikira agenda aravuga ngo aba bantu nimubumvire n'abakozi b'Imana, bakoreshwa n'Imana ikomeye. Yaca imbere, ntibari bakeneye amahera ya publicité canke amafishe. Uyu mugore yarabikora neza kuko yarazwi mu ico gisagara. Nimubumvire n'abakozi b'Imana kuwa mbere, nimubumvire n'abakozi b'Imana kuwa kabiri, nimubumvire baraje babazaniye inkuru nziza, inzira y'Imana. Hari kimwe mwumvamo gabeneda? Hari kimwe mwumvamo? Aha. Bukeye hari umukobwa w'umwigeme arimo dayimoni aragura. Yaratungishije bashebuja cyane kubw'iyo ndagu. Uwo aradukurikira twebwe na Paulo asemera ati aba bantu n'abasavyi b'Imana isumba vyose, kandi bababarira inzira y'agakiza. Amara iminsi myinshi agenza atyo. Ako Paulo adundumiwe. Umviriza akakantu ngo Paulo yagize iki? Mukansubiriremo. Paulo yaragize iki? Abazi Kirundi kudundu.
kudundumigwa bakivuze neza gisigura iki? Pawulo adundumiwe. Kudundumigwa bisigura iki? Kudundumigwa bisigura, mwese nabonye ko mwabishoboye, ko mwese muraba nabi, meze nabi gutya, cyane byumva icyo mushiko muravuga. Kudundumigwa ni kumva kumenga uraremerewe, hari ibintu bikurengeye, hari ibintu wumva ko bitameze neza. Oya, umva bitameze neza. Oya, umva. Mwavyumvise? Adundumiwe. Ico gikorwa ni gikorwa cyumvikana mu mpemu, nticyumvikanira mu mubiri no mu bwenge. Ni gikorwa cyumvikanira mu mpemu. Mu Gifaransa bavuga ngo excéder. Nibaza ko ari uko bimeze. Ari excéder, yumva ko hari ikintu kitameze neza mu mpemu yiwe. Sinzi ko birabashikira. Ivyo ntibirabashikira. Uwo bitarashikira narabe neza ko impwemu ni nzima. Ariko hari igihe wumva sinzi igituma nta kibi mbona, mugabo ntibyinjira. Ndafise umuntu subo ngaha no hanze dukunda guhura. Iminsi yose iyo duhuye, yo pastor ndagukunda, uri umuntu mwiza. Yo namanye na papa wawe twagendanye yarameze gutya, yo ndabakunda. Iminsi yose yamaca heza ngo none ga pastor ntacaye. Rero iyo duhuye ndamubuza kubanza kuvuga ivyo bintu bitari byo, kuko nabonye impwemu iri inyuma, ca ndamuha icayi. Hari impwemu inyuma. Rero hari igihe bitaboneka, umuntu akaza akakubwira ibintu byiza, kugira ngo uzosuzume umenye impwemu iri inyuma. Birasaba ko twiga kudundumigwa mu mpwemu. Si ibyo twiga, ni état d'esprit. Ni impwemu wumva ko hari ikintu kiremereye muri wewe. Hari n'umuntu akubwira ibintu ukumva uraremerewe. Suzuma niyihe mpwemu iri inyuma. Ngo Pawulo agize iki? Adundumiwe. Arahindukira wa mugore avuga ibyiza gusa. Abarira dayimoni ati, dayimoni? Abarira dayimoni, wamenye gute ko ari dayimoni? Hari ikintu camubwiye ko hari ikintu kitagenda neza. Impwemu iri inyuma. Hari umuntu ushobora kuganira mukaganira ukumva ko hari ikintu kitagenda neza. Reka basi dufate umwanya dusenge. Ugasenga ukumva ko umenga utegezwa kumusengera, hari ikintu kitagenda neza muri we. Akanya gato impwemu mbi zikaja ziseruka, zigakoma induru. Kubera iki? Hari ikintu kiriko kiramuhahaza ubuzima bwiwe. Mu bisanzwe yari umuntu mwiza, ariko aho yisanga mu bintu yabaye submerge, arongogwa, atwagwa, afatwa acunywa bucuri na buhoro. Ni impwemu imbi iri inyuma. Hari impwemu mbi baba barakuye ahantu hatandukanye, ivyo umuntu agakura afise umururazi udasanzwe. Ni impwemu y'umururazi. Wavuga ikintu nta kintu ciza kibaho kuri we. Niyo abonye abantu batwenga, ahubwo yumva umenga niwe batwenze. None nka batwenga iki? Bagaca bavuga ya majambo ngo arashinyiriza. Mureka twenge. Suzuma igituma iyo mpwemu ikubwira ngo gushinyiriza. None se amenye Imana yamuhaye, aranezerewe. Reka kwinjira mu buzima bwe, ahubwo suzuma igituma we wumva umerewe nabi. Haleluya. Abanezerewe bahawe ingabire yo gutwenga, munezerwe mwiyaguye. Naho hari impwemu mbi zishobora kubabwira ngo urashinyirije uzokabona. Reka nwenge, reka nezerwe, kuko umunezero uhoraho nizo nkomezi zanje. Haleluya. Kubera iki tuja munsi y'uburongozi no guhahazwa na Satani? Kubera impwemu mbi ziko zihahaza abandi, ziziza zigushira ko pression yuko nawe udakwiye kubaho.
kubera iki? Kubera iki tuzemerera? Hari abantu iyo binjiye ahantu abantu bose umunezero uca ugenda. Kubera iki? Kubera iki? Mwemera ku munezero wawe udepandana ku muntu. Hari n'abawe ariko baravuga ibintu byiza, uwo mwanya ne baca baceceka, umenga Yesu ntabaho. Kubera iki turongorwa n'izo mpemu ziri inyuma y'abo bantu zikaca zishaka uturongora n'ingene tubaho mu buzima? No. Umunsi utaradundubigwa nta kizohinduka. Ariko nimba umaze kudundubigwa, Paulo yagize iki? Aize kudundubigwa yagize iki? Yaciye aririmba hashime Imana haleluya. Aje kudundumigwa yaramenye yuko hari impwemu iri inyuma, impwemu mbiri inyuma y'uwo mukobwa. Naho ariko tuvuga neza hari impwemu mbiri inyuma, kandi by'ukuri aje kuyimenya yarayitaramuje mu izina rya Yesu. Impwemu mbi maze kugenda, umukobwa yarabohose, abahora haca haboneka abahora bamukoresha kuko yarafise impwemu y'indagu. Ico gisagara cose baca baragumuka, bafata Paulo bamujana imbere y'abantu, y'igugu ry'abantu, bati umuntu aje kutwicira ibintu. Kubera iki? Hari impwemu y'uwo mugore, impwemu y'indagu yari irongoye ako karere. Abantu bose bagendera mu mpwemu y'uwo muntu, impwemu y'indagu, kandi bari babwiye kuwa Mungu heze bakubwiza ukuri. Aravuga ibintu ukamenga nivyo, ariko inyuma yavyo ashaka kuganya, gutwara umutima wawe. None Satani ntazi yuko wigize kugira accident. None ntazi aho muvukana. None ntazi ibyakubaye ko muri kahise. Erega ariho kuva wowe na utaravuka. None n'igiki gitangaje, ariko icyo agomba ni ukuganya, ni ugutwara umutima wawe. Ibyizi muri iyo mpemu y'indagu, impemu y'indagu amaze kuyimenya arategeka ati sohoka imuvamo. Nihe mpemu ushobora kuba uhura nayo kenshi, nihe mpemu ushobora kuba uhura nayo kenshi ukagera ahantu kumbenga n'ibisanzwe, ariko iyo mpemu yamiri aho tuzo twa hafi yawe ukadunduma byari byo, ukumva umerewe nabi ntubiri byari byo. Shengero turakeneye ko Imana ihagurutse ingabo zitahura, zumva mu buryo bw'impwemu, hama zigahaguruka zigakora mu izina. Haleluya. Hari impwemu y'iterabwoba, abantu bakaba mu bwoba. Tuzobaho gute? Noneho turapfuye, karabaye, natwe tuja twinjira muri iyo korasi, karabaye. Tuzobaho gute? Karabaye. Na danse mukayijamo neza, danse twese dutambe cyo kimwe, karabaye. Tuzobigenza gute? Karabaye. Oh, karabaye. Noneho byaduze, karabaye. Tukaja muri iyo danse, intemu y'iterabwoba y'ukwihebura ikuzura mu mitima y'abantu, ukamenga nta kintu na kimwe, nta n'icyiza ushobora gukora. Kubera iki? Uri muri danse ya karabaye. Mama wanje reka nsigaze utwanje. Batubwira gukorera Imana, gufasha nk'abagiye muri mission, twese karabaye. Naje sindamenya neza ko nzobaho. Ngorane. Impwemu y'iterabwoba turayanse mu izina rya Yesu. Nimba utaradundumigwa ukayumva ibandanye isirikira mu rugo rwawe, mu nzu yawe, muhira iwanyu, ukabireka ibisanzwe, kazi kawe. Ariko nanje ndashaka aho duhagararana tukavuga ati turayanse mu izina rya Yesu. Nitubeshejweho n'ivyo tubona, tubeshejweho n'ivyo twizera. Impwemu ya manipulation mu kirundi ciza ngo nuko kuzirika ku katsi. Manipulation, kukuzirika ku katsi, akagutwara neza, akakubwira ibintu byiza, akakucenga akakwereka yuko urabona bizoca bigenda gutya, akakujana, akakumanipira, ukazokwisanga, munyumvirize neza, ukazokwisanga utarubishaka, wakoze mu mufuko, watanze ibyawe. Manipulation. Ikibikwereka iyo ujeje kubikora ubwira iki? Harabo numvise bagaruka ku ishengero bati nimunsubize n'ukuri. Ntibave bitwaza ngo bari batwigishije ko atari jewe ari mpwemu
yari kwiransunika. Oya, umviriza, nihe mpwemu iri kwiraganza igituma uri gukora ivyo uri kurakora. Amen. Kubw'umwanya reka tubandanye. Pourquoi? Kubera iki dutegezwa kuba maso? Ndavuga ibintu bitatu. Kubera iki tuba maso? Kubera ubwa mbere na mbere, n'abantu b'Imana bagendanye na Yesu barabaye influence, bararongowe n'impwemu mbi. None wewe niwe bidashobora gushikira? N'abari ba apotre ba Yakobo ba Petero bararongowe n'impwemu mbi. Rero iki kiratwereka ko dukwiye kuba maso. Icya kabiri, Satani yihindura umumarayika w'iki? Umuco. Satan se déguise en ange de lumière. Murasoma ku murongo wa Bikorinto ba kabiri igice cya 10 ari mu murongo 14. 2 Corinthiens chapitre 11 verset 14. Satani yihindura umumarayika w'umuco. Icya gatatu, kubera iki dukwiye kuba maso? Kuko ibikorwa byose tubamwo n'inyifato zacu zigaragaza impemu iri nyuma yacu. Igikorwa cyose, reaction, ivyo tubayemo mu minsi yose bigaragaza impemu iri nyuma yacu. Tusuzuma, mbega turagira bilan igihe umunsi uheze, turasubiramo tukiyumvira nibiki nabayemo, mbega narongowe nawe gamana canke nirongowe? Kubera iki ibi bintu nabihamiye cyane? Ubwo sinashaka jewe ko mbigitangaza, ni giki kintuma nkora ivyo ndiko ndakora? Suzuma, ube maso, ejo ntuzosubire kubigwamo. Icyanyuma ngomba kubaganiriza ni gute none noshobora gusuzuma nkamenya impwemu iri kwirandongora. Gute nomenya impwemu indongora? Icyambere, guma, reste attaché à la parole de Dieu. Guma ufatanye n'ijambo ry'Imana. Haleluya. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ta parole est une lampe à mes pieds. Ijambo ryawe ni itara rimurikira ibirenge byanje, ni umuco umurikira mu nzira yanje. Ijambo ry'Imana, guma kuri ryo, nirwo rufatiro standard rutwereka ko turi mu vy'Imana igomba, turongowe n'impwemu w'Imana canke turongowe n'akandi twifuza kari inyuma. Icya kabiri, ndiko mvuga ibidufasha kudisena, gusuzuma impwemu iriko iraturongora kugira ngo tube maso. Icya kabiri, rondera kuguma wuzuye mpwemu yera. Iri ni jambo batwigishije kuva nk'ikizwa. Umupastori wanje yamambwira iminsi yose ati soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. Iyo wumva ko hari ibintu by'intege nke uri kurinjiramo, genda wiherere, usenge, usabe kuzuzwa mpwemu. Iyo wujujwe mpwemu uramenya icyo Imana iri kuravugana nawe, naho iri kwirakurongora. Ariko iyo utujujwe mpwemu, wuzuzwa ukwipfuza k'umubiri, wuzuza ivyipfuzo n'ivyo abantu benshi ngaha batwereka vyiza, ariko usanga bidahushanye n'ivy'Imana. Ariko iyo wuzuye mpwemu arakubwira ati aha sindimwo canke aha ni jewe. Amen. Icya gatatu, veillez et priez. Bamaso, muterame, mwongere mugire iki? Musenge. Yesu yarabivuze muri Matayo 26:41, ajana abigishwa biwe à 3 fois, à 3 reprises, asanga bagize iki? Barasinziriye. Arasubira arabavyura ati nimurushe musengana nanje n'isaha imwe. Kubera iki? Bagomba guca mu bihe bigoye, ariko bategezwa gusenga kuko ibihe byari imbere byaba bigoye. Hari n'umunsi yagarutse asanga barasinziriye, acabwira Petero. Cakiri muracumva? Basinziriye ari batatu, Petero, Yohana na Yakobo. Acabwira Petero ngo na wewe urasinziriye. Ndasubiye ndakubaza, uri Petero wovuga iki? Ariko je urambonera dusinziriye turi batatu ngaha, none je buri nje ntavize urushaho gusinzira. Ariko mwazi gituma yarazi ivyo Petero agomba acemwo imbere. Inshuro zitatu yagize iki? Yaramwihakanye. Yesu yifuza ko asenga kugira ngo uisho kigeragezo ntikimunanire. Rero iyo tudasenga, iyo tutaba maso ngo dusenge, hari ibintu twisanga twaguyemo kuko tutabaye maso
ngo dusenge, ariko usenga akuza kuba sensibilité, ukumva cyane mu mpwemu yiwe. Cyane nitwe turavuga amahoro, kudundubigwa, kumva umenga hari ikintu, ivyo aravyumva kuko impwemu yiwe iri connecte n'Imana mu masengesho. Icya kane kandi iki kirakomeye, benshi nakunda kukivuga ko, ariko mukuze cyane uguca bugufi. Mukuze cyane uguca bugufi. Satani icamukoroye cyari ikihe? Ubwibone. Yarabukorokanye, nubu aracagize iki? Aracabufise. Rero icakora nukutuma umuntu amugira igihangange, akamugira igidasanzwe, agasigara umenga ntagendera ku isi, agendera hejuru. Bamwe bagaca bavuga ngo ni onction. Ntaja mu bandi, onction kimuvako. Yinjira hageze ko avuga ijambo gusa, kugira onction ntimuveko. Turiko turagwa mu mutego. Turiko turagwa mu mutego. Turiko turagwa mu mutego kubera iki kintu. Satani arakizi cyane ko niyagikoresha akakuduza gato, agasura akakuduza gato, agasura akakuduza gato, ingazi yiwazo yitwara, uzokururuka gute? Uzokururuka par force kandi nabi. Nico gituma turakwiye gufashanya. Yakobo na Yohane barumva ko bari hafi kandi ngo bafise autorite. Petero wewe yari afise n'imfunguruzo, ariko ntiyamenya yuko ashobora gukoreshwa n'umugwanizi. Urinde udashobora gutegwa na Satani, urinde udashobora guhendwa, ahubwo ca bugufi. Umuntu aciye bugufi yamarondera kumenya icyo Imana igomba. Umuntu aciye bugufi yamaca bugufi avuga ati, Mana aba ari wewe, nagufise ntacyo nshobora, jewe ntacyo ndi atari ico wewe wangize. Mana nyereka, Mana ndaciye bugufi, mbwira. Imana igirira ubuntu abicishije bugufi, ariko abishize hejuru babona ingorane. Icya gatanu, suzuma ivyiyumviro, ivyamwa vy'ivyiyumviro ufise, les fruits des pensées et des réactions ufise. Teste. Abagalatiya 2 muraza kuhabona baravuga ivyamwa vya mpwemu n'ivyamwa vy'umubiri. Suzuma n'ikihe cyama kiro kiragaragara mu buzima bwanje, mu byo nkora, mbega ni cyamwa cyo kwibona, cyo kwifuza, cibiki n'iki kiro kirakura, mbega si cyo kiro kirasunika ko nkora ibi, niyumvira ibi, ndondera ingene shika kuri ibi bintu mu manyanga. Niyihe mpwemu? Teste icama kizova mu vyiyumviro uri kuragira n'ibikorwa uri kurakora, mbega nibizoza guhesha Imana icubahiro canke nibizoza ko kwerekana kuri agatangaza canke bizogirira n'ababandi. Icya gatandatu, ivyiyumviro vyawe bigomorere Kristo. Haleluya. Abikorino ba 2:15 havuga ngo, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Dufata ivyiyumviro vyose tukabigomorera nde? Kristo. Benshi bakunda gukoresha ino jambo mu gufata ivyiyumviro vy'abandi bakabigomorera nde? Kristo. Biriya vyiyumviro Mana biriko biratugwanya, ndabifashe ndabizaniye kuri wewe, murabyumva byose. Banza ahubwo ubikorere ku vyiyumviro vyawe mbere yuko wataka ivyiyumviro vy'abandi. Suzuma ivyiyumviro vyawe, fata mpiri ivyiyumviro wumva ko biriko bikujana ahantu atarahi Imana. Wumve ico mpwemu avugana. Umurongo wa igice cya nyuma kivuga ngo, exercice, imenyereze, exerce-toi au discernement spirituel. Imenyereze ukumva n'ukurobanura mu buryo bw'impwemu. Paulo yari yaravyimenyereje, nico gituma naho uyu muntu yaje avuga ivyiza yaramumenye. Kubera iki? Yari yarimenyereje. Ni rya jambo rivuga mu Baroma 8:16 havuga ngo, mpwemu w'Imana abwirikanya n'impwemu yacu ari cabona ko turi abana. Ndababajije, nibiki bibwirira kana? Mpwemu w'Imana abwiririkanya n'impwemu yacu ari cabona
ko turi abana. Aha rero hama hariho ukubwiririkanya. Ni igiki wumva mpwemu y'Imana akominika mu mpwemu yawe? Uriko wumva iki? Imenyereze, hanyuma usenge umenye icyo Imana igomba. Shengero, ndagomba turangize. Subira kubabaza nti, nibiki biriko biragwanira inyuma yawe? Suzuma. Niyihe mpwemu iriko irakora mu karere urimo, mu mutima wawe, mu vyubamo? Niyihe mpwemu? Suzuma. Ngaha nti turavuga ngo wibaze ngo uri uw'impwemu. Oya, ahubwo tubaza ngo niyihe mpwemu iriko irandongora? Tube maso, dusenge, twicishe bugufi, turondera kumenya mpwemu w'Imana ico avuga, avugana natwe. Sha duce bugufi dusenge ku mwanya wandenganye. Nta masengesho menshi nza kugira, ariko amenshi uza kuyagirira muhira. Uzahugirira aho uba, usubire wicare iri wagera aho uba, kuko Imana iri hajya nyene, iri kumwe nawe. Usubire usuzume, ugire examen, usuzume nibiki biriko birarongora aho ndi n'ivyo ndimo. Kubera iki haraho numva ndundumiwe, numva umenga ndarushe, kandi ata kintu nakoze, ata n'ikibi nabonye. Iga kumviriza mpwemu. Ntituba abantu batwagwa n'impwemu izo arizo zose, ariko tube maso. Duce bugufi reka nsenge. Mwami Imana, mu izina ry'umucunguzi wacu Kristo Yesu, ndagushima ko ubuzima bw'abigishwa n'ijambo ryawe ryagiye ritwereka ko umuntu ashobora kurongorwa n'impwemu itari ivuye kuri wewe, ubuzima bwiwe akabuhusha, bukabamo butiyaguye, atiyaguye, kubera yama hahazwa akarongorwa n'impwemu itariyo. Natwe ubwacu dukoreshwa n'impwemu itariyo, tugasambura byinshi aho kubaka. Ndisengera mu izina rya Yesu, ndisengera mu izina ryawe Mana, ibi twaganiriye bishika 7 umfashe nanje kubigenderamo, kugira ngo mbe maso, simba igikoresho cy'umugwanizi, ariko mbe igikoresho cawe. Nivyo nisengeye n'uwo wese ari hano, uwagiye arahahazwa nawe, ndagusaba Mana ngo niyagera muri kakanya keza ko kukurondera, uvugane nawe, umuha ubushizi bw'amanga bwo kwitandukanya n'impwemu yoba yaraganje karongora ubuzima bw'igihe kirekire, umubohore mu izina rya Yesu. Urakoze Mana, shize hejuru izina ryawe, vuze ko ari wowe Mana ukuri, kandi waduhaye mpwemu wawe ngo aturongore mu kuri kose. Turashaka kurongorwa nawe, ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze dushima. Amen.